ujya yamukunda ariko nta mahera afite Ego. uwundi reka dufate nk'akarero dufate nka Mark hamwe na Arno Mark namukunda ariko nta kintu afite ariko Arno ndabona ko yari afite amahera afite iki byose ni sawa rero akaba yumva Mark akaba yumupropose yuko yomutwara Arno akashamu propose ko yomutwara kandi agacemera uri gifise ubuye kandi ukashusanga akunda Mark bya danje kandi abona yuko nta wundi muntu bubana atari Mark ako kubivanye ko atabujya afite akamutera indobo akasha yemerera Arno rero kamutware amutwaye buriya hariya ibintu ikintu kigiye kirondera ikindi kiri inyuma y'urukundo ujya yamukunda ariko nta mahera afite uwundi reka dufate nk'akarero dufate nka Mark hamwe na Arno Mark namukunda ariko nta kintu afite ariko Arno ndabona ko yari afite amahera afite iki byose ni sawa rero akaba yumva Mark akaba yumupropose yuko yomutwara Arno akashamu propose ko yomutwara kandi agacemera uri gifise ubuye kandi ukashusanga akunda Mark bya danje kandi abona yuko nta wundi muntu bubana atari Mark ako kubivanye ko atabujya afite akamutera indobo akasha yemerera Arno rero kamutware amutwaye buriya hariya ibintu ikintu kigiye kirondera ikindi kiri inyuma y'urukundo wewe ndabona ko yari wipanze neza ari bien équipé kwa reka profite ndebe shike mu rugo yakurikiye inyungu shike mu rugo and then after 1 year Jesus shobora kugira gute sinshobora kugumana nawe tuzoheza tugire gute sinzobura ico mfatira ko mpeze ngire divorce kuko hariho n'abantu ashobora kumva nk'akaroro jewe mba muri Amerika wasanga ndamushimye hama akashagira gute akifuza yuko nimba nashatse kumupropose yuko twogira gute twobana hama akasha avuga nti so uyu muntu rero gakwenda mu profite je nshaka kwigira nanje muri Amerika yibone mu diaspora reka rero ndamwemerera marriage and declare maze gushika hari divorce zoyibaye. Hello bakunzi ba Chief turabaramukije abandi tubirijeho bivanye naho muherereye iyi ni partie de ku kigano twagiranye n'umusesanguzi hano cyangwa se n'ufite inararibonye mu kibano ndetse mukaba muri benshi mwagiye mugikunda bamwe na bamwe batwandikira ni box kugira ngo babashe mudusaba ko twamugarura rero twamugaruye kugira ngo atuganirize rero tugwaye kaze kuri Achieve Dreams. Murakoze kandi gusubira kunyizera mukumva ko mwaranyishimiye kumva yuko mwamuntumira kandi amazina nyine ni yandi ni Steven Niyonzima nanje nkaba narakunze ibikorwa bya Achieve Dreams TV nuko nanje banyishimiye ko babiboze muri commentaire bakaba bipfuje yuko twogaruka akaba partie B ndahari kubwanya urakoze cyane rero hari kigano twashaka kujamo cyane kijanye n'ingo ari naco twaganira ubushize ariko ubushize twibanze cyane kukijanye n'amakupre ibikomeri baterana ibintu nk'ibyo ariko turagaruka mu ngo abubakanye turabona neza yuko mu minsi yahera abavyeyi bakora mariage bakarera abana babo ibintu bikagenda neza cyane ariko turabona kuri none divorce usanga umwaka umwe kira ngo baravanye eske abo bantu bari basanzwe bakundana ni satani yabasambuye umuryango wabo cyangwa bari barongoranye gusa batuyumvanamo wenda hari inyungu niki gituma ingo zikigeze sambuka divorce ari menshi cyane murakoze kibazo just divorce ni menshi kubera yuko igituma biba muri bibi turakunze kubona abantu benshi usanga bagize marriage kubw'ibishobisho yego ugasanga bagize marriage kubw'ibishobisho ugasanga habaye marriage hariho ibintu bya profit hagati y'abantu babiri ugasanga hariho umwe ivyo yari yizeye yuko agiye gusanga akasha asanga ahubwo yari ibeshe
akasanga ahubwo yaribeshe ivyo yariko aribaza ntago bigize gute ntago ariko abisanze ya rero ugasanga nk'ivyo bimaze amaze gushika hariya sero nuko ivyo yari yibaza yuko agiye gusangaho agasanga biratandukanye canke ivyo yarakurikiye kuko hari n'umuntu agenda kuri deal ya divorce ariko gusa ntubimenye hari umuntu ashobora kuraba ati wewe ndabona ko yari wipanze neza ari bien équipé kwa reka profite ndebe shike mu rugo rugo yakurikiye inyungu ya shike mu rugo rugo and then after 1 year Jesus shobora kugira gute sinshobora kugumana nawe tuzoheza tugire gute sinzobura ico mfatira ko mpeze ngire divorce kuko hariho n'abantu ashobora kumva nk'akaroro jewe mba muri Amerika mba muri Amerika wasanga ndamushimye hama akashagira gute akifuza yuko nimba nashatse kumupropose yuko twogira gute twobana hama akaca avuga nti so uyu muntu rero gakwenda mu profite je nshaka kwigira nanje muri Amerika yibone mu diaspora yibone mu diaspora reka rero ndamwemerera marriage and declare maze gushika hari divorce zo yibaye hari divorce rero gazibera nahano zibera iyo baba bagiye urumva rero ganco gituma abayigeze gute abafite ikintu yakurikiye habari n'inyungu nico gituma divorce rero gazubuzira bakubera yuko ingo nyinshi benshi barabiprofitamwo inyungu zabo ariko ntupfa kubimenya biragoye kubona yego biragoye kubona kuko nk'ubu ushobora gusanga nk'umukobwa arabona yuko ushaka kumva nk'umukobwa yadutse akavuga jewe ngo naka ngo ndamukunda jewe naka ndamukunda ariko ujya nawe naka nta cafise ujya nawe narandonde ariko ntufite amahera kandi yamukunda ujya yamukunda ariko nta mahera afite uwundi reka dufate nk'akarero dufate nka Mark hamwe na Arno Mark namukunda ariko nta kintu afite ariko Arno ndabona ko yari afite amahera afite iki byose ni sawa rero akaba yumva Mark akaba yumupropose yuko yomutwara Arno akasha mupropose ko yomutwara kandi agacemera uri gifise ubuye kandi ukashusanga akunda Mark bya danger kandi abona yuko nta wundi muntu bubana atari Mark ako kubivanya ko atabuje afite akamutera indobo akasha yemerera Arno rero kamutware amutwaye buriya hariya ibintu ikintu kigiye kirondera ikindi kiri inyuma y'urukundo burya nta kintu kigira nta kintu kiva uzorebe nk'ubu ese iyo abo bantu babiri iyo bamaze gushika mu rugo n'induba gito nurya muhungu wamuzanye gusa ko nifite amahera nzoba ndazana umudemu cyane nurya mudemu winje nubwo atamukunda yakurikiye ibintu yashika indana gacu usanga umukobwa ni w'abagito kubera yuko erega hanini umugabo abashaka umuntu amwitaho sibyo abashaka umuntu amwitaho ariko rero wibuke yuko n'umugore yitaho umugabo akunda yego cyangwa umukobwa yitaho umugabo akunda umuhungu akunda haje uzonarebe kenshi no kuri telefone ni wabona bataguha umwanya nimba nk'akaroro mu kimirirasion nta twabivuganye kera nibonye bataguha umwanya ntago uri prioritaire man you are not priority nukuri ntago uri prioritaire ushaka kumbarira yuko arabuza abandi bantu ariyo baba bari in touch umwanya ku mwanya ako gandugwe rero hajya ubutari prioritaire rero ukazandika umudema ka SMS kamara amasanga akatarisha mugabo ari uwundi yandika TikTok ariko rero mu gihe hari ibyo ashaka ko muvugana ari wabyishakira nyine yego man birihuta ni TikTok ari kubera yuko ari byagize gutari byashaka rero gano mu rugo mu gihe umugore yagiye akurikira ibintu abagito ntagazo wewe kwitaho umuntu udakunda ubu mufata ibisanzwe tunyine ntabone what ibintu nk'ibyo rero kwa kundi umugabo agenda ararambirwa bukebuke kandi umugabo agiye kurambirwa umugore ashavuga ati this is the point acafatira hajyanye yakunze ibyo afite yego none after divorce ntimusharinga none ashiyironkera half yiwe akigira ariko rero ikintu benshi bihendaho bashaka kubaho muri yo life bugiye ugiye ntibibaze yuko
bizokorera ko urundi muntu mubana nyine mube stable oya kweri ntago bikunze kuba kenshi usanga naho nari kwakundi ko naho ndavuga ati ntari ya waravuyeyo nanje uhava urumva rero izo divorce ruga ikashiba nkayifatiye nko kuri uko ibaye ku bantu babiri uyafise amahero nta mahera afite reka nigire kuri uyu riga nawe nabagiye mu bintu agiye guhata tu atari ibyiwiwe yego rero wa mugabo yihenzeho akanabura n'umwanya bivanye no kuburyo umuntu w'umunyamafaranga ntaronka umwanya yego ntaronka umwanya kabisa abari busy na abari busy rero akasha yitwaza nta makeya ntagira gute ugasanga bariko bagenda bisambuka hariya kugira yaho yumva ko bigera mu rugero rwa divorce kubera iki hari igihe make usanga akimwandikira buke akaba yumva yuko je nava ngatwigira nico gituma kenshi uzorebe umugore yagiye akurikiye ibintu kenshi burya mu mwaka wa mbere ntagashika atwarinda mu mwaka wa mbere kandi ashobora kwibaza ko mu mwaka byo babiheza akigira mu bindi hamagenda twaye umwana wawe rero usanga abanza kibana kandi barashaka no kuzana na reason ukumva nyine zirumvikana tireka tubanze tuvyihorere tugire gute wewe afite kineka yawe ariko araviza ariko kubera ko tudashobora kubaho mu mutima w'umuntu ugasanga we ntavyo gize gute ntavyo tahura rero kuri iyo step ugasanga umva ko yakurikiye ibyo afise point ashaka gushikako hama ya divorce kigira gute ya divorce ikaba kandi rero ga nibindi bintu biriko birakwega kandi ama divorce ubu cyane kubera just abantu benshi bashaka ibintu byiza ari umugabo ashaka umugore asa neza wa danger witangaza umwana seruse bose ngira ngo bakaguhaguruka or hari igisho gusanga wabunyuru gitangaza ako batana kwiyumvamo tu akari katu mfe kwigira ibintu nk'ivyo uzorebe kenshi abakobwa beza nyine bitangaza ntibakunze kubaka hakiri kare biva kuki bajya abakobwa beza biboneka ko ari beza barafite ikibazo kubera hari hari umukobwa ushobora kubona ukabona ni mwiza pe kavuga ati sha uyu kweri ntago yoba adafite reka genda mwuba afite agateka kiyo usanga ariko ugasanga ari single ugasanga rero kageze byagiye bimubaho kenshi hakagera igihe yoshaka kubaka ari hahandi bivaye n'imyaka higeze ati uje wese ni pa hari ushaka kubaka byihuse kubera imyaka none nawe ashaka kubaka kubera yuko ngabona abagenzi be bagiye tire attention rero kuri uyu azosanga uje wese urapfuye kujaho agishikayo azobona menga ntibiriko biravamwe mu rugo habaye ibintu byinshi utihangana ntago birambamwe ja wewe ufite na ibintu byo mu rugo ushobora gusanga umugabo ntakivugana na famille yiwe ugasanga ntibigikundo kibaza ahantu wavukiye ugakurira ugasanga ntibavugisha ugasanga umuntu yagutwaye mu ndamezi 9 ntacyo umuhora ariko umuntu muri kumwe atunye mutavugana yabigenda bitahura nivyo gituma avuga ati ni birebire ya rero ugasanga ariko nko kuri uyo muntu wewe avuze ati je uje wese ndagenda mfite inyota ya mariage ashitseyo hari girero hari no babwira abagenzi mwampaye pass nanje of course ibyo birabaho no ntakubesha nk'umuntu ndaguhaye pass binganya n'uwo wenyene wishimiye ntago bingana nicyo gituma rero batugiye mu guhaye pass ko bari basanzwe ari abagenzi bahujije kandi umugenzi wati bisigaye ko yobu wanje bivanye n'amakaraktere abantu baba bafite gusa ariko ari nabo bahereza pass bikavamo bikamera neza cyane nk'aba diaspora benshi nama pass baba nicyo gituma rero usanga kenshi ari abakobwa benshi hari n'abakobwa uzamva ko baratinga ujingo ndonke mu diaspora uzomba ari iske byabaye urucuruzo rero kuri none kuri no in our generation abenshi umukobwa mwiza uwitwa nkori mwiza abantu uboniwe ari mu ba diaspora abakene nkora aba diaspora avugana nawe urumva ibyabaye nk'umuco biriya bintu bizoshika bibahire nibashika hanze kuko bavyifuza kenshi ntibibahira kuko ibyo bibaza ibyo just what they expect ntago aribyo babona ibyo bibaza yuko bagiye kuronka sibyo baronka nanicyo gituma rega kenshi baja mu rugo baba bo beza baba batari beza kono bivuga uko usakira umuntu wese ni mwiza kumubona kari mwiza rero yo agenda mu rugo ico yiteze ntagisangeho nicyo gituma ashaka kuvayo rero gasikindi ya divorce akabona ciye kweri umuntu ntibifitinga
itumatching Mm. agashaka kuva nta gushaka kuvayo ngo kubera ngo ugende ngo wicare gutyo ko no ni kubera yuko ushaka ku ni divorce za kuhaba hari n'umuntu agira divorce atari amatungo ashaka yego gusa akabona haje umugabo wapi kweri tije tuvane kumva nyene bovana kubera yuko yego ivyo yiteze yagiye yibaza yuko aza gusanga ntago ari byo yasanze ati kubera iki nagiye kubitangarira ahantu bikunda gupfira just abavyeyi bacu bari bafite ibanga Cindazi yuko usanga na papa yaramukubita mama ariko ntitubimenye ariko ntabyo twigeze tubona ko baragwana cyo twabona yuko ari ibintu byiza kandi barashwana kandi danje baguma bakomeretsa nana ariko ruga kenshi ashaka kumva umukobwa avuga ati ngo jingo ndashaka kubaka nkuko mama yubatse urugo ngubakwa nkuru ngubakwa mu rugo jingo shaka ngo kuri ngo papa na mama ngo babanezerewe babagize gute mani urashaka gusanga yanasohotse akamwugururira umuryango w'imodoka kinjira kandi yarayamushavuje ariko gusa ko yabereka abana yarayakubiswe afise ibiguma bamaze mama wabaye gutehana ngo nakubise mu muryango ariko ndinjira igihe amatara yari yacitse nkubita umutwe ku muryango hamwe nawe kashiza uje ngo nshaka uje ngo papa kweri na mama ibiki uko bameze cyangwa ngo urugo ngo gwanaka naka cyangwa se ngo ufite abagenzi uje ngo mbona banaka bameze n'abantu baba happy iki natwe turashaka or barashobora kuba happy mubibona kuri ariko mu nyuma barakwaruza ariko barafite n'ukuntu bagira gute babitunganya bigasubira mu buryo ariko we nawe ukashugenda uzi yuko bizukwa mari sawa muri kiragi ushomva menga nyine ubaye shocked ukashomva nyine menga uje wisona ari inkwiriye ugasanga nyine ari yimviriye divorce akahava cyangwa akabona divorce akimva divorce kubera abona umutipa arakenye ibyo bintu biriko biraba kubera yuko abona ngo nta kanoti ngo bizoherera hehe what ngo kashabona yuko menga botandukana yimviriye yuko bari abandi bantu bafite amahera kandi bontwara oro ntibaze ntiyumvire yuko avuye mu rugo kuja mu rundi biza kugorana rero gancho gituma usanga ari kenshi ama divorce nk'ubu ariko ariyerekana kuko ari nk'umuntu hari n'umuntu ushobora gusanga ko arabona yuko amusohokana basohoka bagira gutafata ama voyage what akasha yibaza no mu rugo bizokoma bimeze kuri agashaka kuba bujya buzima oro buzima ukiri umusiribateri uratandukanye cyane ndi no mu rugo yakuri uri umusiribateri washobora gusanga wogenda nko mu kabare ukitahira samana nijoro none ubuze ko ufite umugore mu nzu utasamana nijoro cyangwa umukobwa yobazi yuko yahora atahasamana nijoro afite liberté totale wabo wewe umugabo we batashe saa 4 ugatahasamana nibibaho rero gasanga menga umukobwa cyangwa umugore ashashaka baze barajana n'umugabo muri ya mood yarabaye muri ya vibe yarabaye umugabo abona ati no bivana ashaka kuvuga ati ibi bihe turi mu ntaga ari byo bihekwa kuno umugore akashana uyu muntu ntaga ari wanje akumva yuko nimba akorera na ruguru akumva yuko menga ahubwo byo ukunda akaronka tere ya ruguru kugira banza mureke wenyene barabaho rero ga ibintu byo kuraba ku mufuko ibintu byo kuraba nguje ngo nari nkeneye ibi ntago woronka ibyo ushaka kuko hari umuntu ubona ugasanga ngashaka umugabo afite amahera umugabo just afite akazi keza umugabo w'ibogare umugabo akunda gusenga icyo ntago byo koranira mu muntu iwafisiki niyo rero bisha bigorera nshaka umuntu afite amahera ugasanga nta n'ikiceri yigirira ugasanga nshaka tukore mariage kuno nta contribution nimwe ariko aratanga kandi ugasanga ariko arabishushuko ari bizobimara kanya gatoya je dutandukane kubera yuko ibyo yashatse sivyo yaronse ashaka ngo yubake nka mama na papa ariko ntazibanga mama na papa bagize bakoresheje natwe rero abavyeyi baraduhishije oya ntibatubarira ngo burya je bankubise cyangwa burya ngo je mama waramereye nabi ujo gusanga papa wawe ari umugenzi wawe bya danje kandi abana kugiye kubaka nako barati burya bimeze gutyo cyangwa umumama ati nako barere bimeze kunuko rero nako ashugenda uzi yuko byose bimeze neza washika ko ari n'abagabo atwara umukobwa kubera ibishobisho bashika akabati no uyu muntu je dutandukane kwera akakoresha ibishoboka byose bwa divorce be so kuvuga ngo divorce ngo ni kubagore gusa ngo bayishaka n'abagabo barayishaka babandi batwawe n'ibishobisho mushaka ngo kugira ngo ntware ngo umukobwa ngameze uko cyangwa ntware umukobwa wa naka cyangwa kunuko or wewe si byarimwo ugasanga yaje kubyagahato ukabona menga ntakwitayeho uzoshurambirwa n'ingoka cyo tumshubona divorce zirako ziraba
Yego. kandi zizoba neza kandi no mu myaka iri imbere Mm. imyaka iri imbere naho zizoba rero ari nyinshi Yeah. zizoba ari nyinshi kubera yuko ubu hariyo umukobwa babona yuko ndongogwe si ndongogwe byose ni bimwe byose ni bimwe Kayifata nk'ibisanzwe. ya none nk'uyo umutwaye Mm. bizomutera ikibazo kwa yoruvamo Oya. nivyo mutera ikibazo Izo ukavuga mind zivahe? izo mind rero ga, Bazikurahe? hariho trauma bishiramwo Mm. zitakwiriye papa wawe na mama barashobora kubana nabi Mm. ntibisigura ko nawe uzoshubana nabi n'uwo muzokubakana Yego. mu kibano bakuru bawe canke abandi barashobora kubana nabi nabo bubakanye Mm. ntibisigura yuko nawe we Mm. kuko utibaza ko urugo rwawe rwo ruzoba rwiza Suko. ari ugasanga ikarishiramwo Mm. ujewe bivanye n'ukuntu hari n'umuntu ushobora kubona ko hari ibintu by'amarozi bikunze kuba mu ngo naho nyine muri leta batemera ibintu by'amarozi ko umuntu mumazi none n'amarozi gute wozana icyabo uje ngo bivanye n'ukuntu abonye grand frère cyangwa sister iby'amarozi byamubayeho ku mugore wiwe cyangwa ku mugabo wiwe ngo ashanga yaje kwere ngo ndabona urugo wapi urumva wewe wigize victime y'ibintu wabonye urabona bivanye n'ibintu tubona aha no kubaho ntiwubaho ushuvuga ati reka jewe jomfe Iruga usanga bivanye n'ingo wabonye ukuntu babanye nakashuza ngo baje ngo wapi kwe ngo abakobwa baragorana ngo abagore baragorana cyangwa ngo abagabo ngo baragorana no nimba ujya mugabo yagoye ujya mugore bisigura ko nawe wiwe waza kugora nimba ujya mugore yagoye ujya mugabo bisigura ko niwe waza kugora erega inzu yose ihagarara bivanye n'ingene wayubatse ya inzu nimba yubatse ihengamye izohengama nyine rero umuntu uzotwara umwubakira muri fiançailles nimba ari gihe cyambere kiyoshe ni fiançailles kwere fiançailles bari ya danger kuko nimanira nabe bafashamwe akanukoze mwipfuza murakaronka ya mukakaronka nimba imana ibishaka kumuguteza kugira ngo munyuma nibi wabibura ngo renga izoshira neza ingene bimeze sinzi ugasanga muri fiançailles umweretse yuko ibintu byose bikunda ku buryo n'indege irenganye vuga ati jeno yikuhere no yikururukiriza ntayiguhereza ahubwo rero ajya muri fiançailles no tuba dukwiye kubona yuko hari bimwe bimwe twoza turirengagiza gukora cyangwa kugira turaba ingene tuvyitwaramwo cyangwa umuntu avyitwaramwo ariko ugasanga nk'umuntu mweretse yuko nazoba baruruhari uriramboka atre kabisa byose uzobihendoringa wewe ibintu byose ni sawa rero hari abantu dufite mind zitandukanye ashitse mu rugo ashaka ati yansezeranije ibi byagenze uko nuko atari ko biko biraba ugasanga bizanye ikibazo rero ugasanga ivyo bivanye na capacity ntoya y'umugore cyangwa y'umugabo kwiyumvira bitumye abona yuko menga ibi ntago bikwiriye hagize nk'akandi ku ruhande kahaca kagira gutabona menga baravugana cyangwa ukabarenga hana kunda gusohokera bagahurira n'umuntu cyangwa hakunze guteramira akashabona yuko menga uya niwe wanyawe ya rero usanga ibyo byose bigenda bimutwara ahandi numva deje yamaze kwishyiramo akiyumvira uyu muntu usuye wanje